agera kuri atanu akomeye ku mugabane burayi tuza turabe fictures imwe ku yindi uburyo zatomboranye muri kimwe cy'umunani gishije cya nyuma cya UEFA Champions League. Yes, nuko bimeze birumvikana ko durahera muri English Premier League nk'iganwa rya mbere n'ubundi wefejeje kuba ivyemeza mu kanya gato. English Premier League bazobageze ku ndwi ya 28 aho navuga ngo indwi ya 28 iza kugurwa no munsi saa 4 z'ijoro Wolverhampton Wanderers kuri Molineux Stadium barakira Aston Villa ku munsi w'ejo saa 8:30 Bournemouth bazokwakira Sunderland isaa 11 hari multiplex England zigera kuri 3 Burnley bakira Brentford, Newcastle bakira Everton, Liverpool bakira West Ham United mu gihe saa 8:30 Leeds United bazoba barakira Manchester City. Ku munsi w'ibanengerezo bandanya aho isaa 10 hazobateganje ingendo zigera kuri 3 Brighton and Hove Albion bakira kuri Amex Stadium, Nottingham Forest mu gihe Manchester United kuri Old Trafford bazoba barakira Crystal Palace mu gihe kuri Craven Cottage Fulham bazokwakira Tottenham Hotspur nayo kuri Emirates Stadium saa 12:30. Arsenal the Gunners bazoba barakira umugwi wa Chelsea the Blues ugeza muri kano kanya. Birumvikana ko Arsenal ni ya mbere amanota 61 mu gihe Man City ari ya kabiri amanota 56 n'urukino rw'ikirarane. Aston Villa ni ya gatatu amanota 51 n'urukino rw'ikirarane mu gihe Manchester United ari ya kane n'amanota 48 n'urukino rw'ikirarane. Imigwi itatu ya nyuma birumvikana ko ari West Ham United ya 18 amanota 25 igakurikirwa na Burnley ya 19 amanota 19 nyene mu gihe kipe ya 20 nayo ya nyuma ni Wolverhampton Wanderers n'amanota agera ku 10. Ugeza muri kano kanya azwiza rya Erling Brotherland niwe yoboye abasatirizi n'ibitsindo 22 mu ngeno 27 mu gihe Igor Thiago wa Brentford afite ibitsindo 17 nayo Antoine Semenyo wa Manchester City afite ibitsindo bigera kuri 13. Ugeza muri kano kanya azwiza rya Bruno Miguel Fernandes arayoboye abamaze gutanga imipira myinshi yavuye mu bitsindo afise assist 12 wa Manchester United mu gihe Ryan Cherki wa Man City ari wa kabiri na assist zigera ku ndwi azinganya na Erling Brotherland wa Manchester City nyene nawe afise izigera ku ndwi. Nuko umunsi wa 26 mu gihugu ca Espagne championnat ya La Liga EA Sport raza kubutangura kuri no mugoroba igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Kipe yitwa Livecontroller iraza kuba yakira Deportivo Alaves. Ku munsi w'ejo hari inkino zigera kuri 4 isaha y'icenda y'umuhingamo Rayo Vallecano izabiri kuri mitwe na Atletico Club de Bilbao. Isaha y'icumi na 15 z'umuhingamo z'umugoroba ekipe yitwa FC Barcelona izoba yakiriye kuri Estadio Camp Nou ekipe yitwa Villarreal. Nayo Mallorca igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro zo kuri mitwe na ekipe yitwa Real Sociedad. Saa 4 y'ijoro Real Oviedo yakira ekipe yitwa Atletico de Madrid mu gihe ku munsi w'Imana Elche izoba yakiriye ekipe yitwa Espanyol Barcelona. Valencia Osasuna Pamplona ku munsi w'Imana baracakirana ku gihe cy'isaha 11:15. Real Betis Sevilla za kuba yakira Sevilla ni derby yo mu gihe isagara ca Sevilla. Igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro ku munsi w'Imana. Saa 4 Girona yakire Celta Vigo. Ku wa mbere igenekerezo rya kabiri ekipe yitwa Real Madrid kuri Estadio Santiago Bernabeu bazabaramutse bakira ekipe yitwa Getafe niyo bazaba barangije umunsi ugira 26 muri La Liga uko ekipe zisumbanya Barcelona yisanga mu mwanya wa mbere n'amanota 61, Real Madrid mu mwanya wa kabiri n'amanota 60, Villarreal mu mwanya wa gatatu n'amanota 51, Atletico de Madrid mu mwanya wa kane n'amanota 48. Mu gihe zitatu za nyuma hari ekipe yitwa Real Mallorca ifise amanota 28 mu mwanya wa 18, ikakurikirwa na ekipe yitwa Livecontroller ifise amanota agera ku 18 mu mwanya wa 19. Real Oviedo iri mu mwanya wa nyuma wa 20 n'amanota agera ku 17. Umugabo yitwa Kylian Mbappe Saint-Milotin agiye kumara iminsi itari mike hanze y'ikibuga afise ibitsindo bigera ku 23 n'umusatirizi wa Real. Nayo umugabo yitwa Vedat Muriqi n'umusatirizi wa Real Mallorca afise ekipe ibitsindo bigera ku 16. Ferran Torres Garcia n'uwa Barcelona hakiri yongera kafise ibitsindo bigera ku 12 mu mwanya wa gatatu w'abasatirizi bafise ibitsindo byinshi. Abafise imipira myinshi yavyaye ibitsindo Lamine Yamal yakwije passe zigera ku 9. Umugabo yitwa Ruimire yaciye kuri Rashford akwiza 8, Rashford akamukurikira na passe zigera kuri 7 n'umusatirizi w'ekipe yitwa FC Barcelona. Yes, birumvikana ko tubandaniza muri Italy Serie A cyangwa se Italy Calcio birumvikana bo baza kuba bageze ku ndwi ya 27 saa 3:45 no munsi Parma barakira Cagliari mu gihe ku munsi w'ejo saa 10 Como bazoba bariko barakira Lecce saa 1 z'ijoro Hellas Verona bakira Napoli nayo saa 3:45 ekipe Internazionale Milano kuri Giuseppe Meazza bazoba baramutse bakira ekipe ya Genoa. Ku munsi w'Imana ingeno zizobandanya birumvikana ko ukwezi kuzotangura saa 7:30 Cremonese yakira Associazione Calcio Milano cyangwa se AC Milan mu gihe saa 10 ekipe ya Sassuolo bazokwakira Atalanta Bergamasca
saa moya z'ijoro Torino bakire Lazio de Rome, mu gihe saa 3:45 ekipe ya AS Roma izokwakira Juventus de Turin. Ku munsi wa mbere ni 7:27 izorangira saa 1:30 Pisa SC bazokwakira Bologna nayo saa 3:45. Udinese bakire la Viola Doviglia cyangwa se Fiorentina. Ugeza muri kano kanya Internazionale Milano cyangwa se Inter do Milan ya mbere n'amanota 68 kurigwa na AC Milan n'amanota 58. Birumvikana ko ari kenyo cy'amanota agera ku 10. Mu kibanza cya gatatu ni Napoli n'amanota agera kuri 50. Mu kibanza cya kane ni AS Roma n'amanota agera kuri 50 nyene, nayo Juventus igeze mu kibanza cya gatanu n'amanota 46. Imigwi itatu ya nyuma birumvikana ko mu kibanza cya 18 ni Lecce n'amanota agera kuri 28, nayo ya 19 ni Pisa SC n'amanota 18 nako 15. Mu gihe mu kibanza cya 20 ari Hellas Verona nayo nyene ifite amanota agera kuri 15. Ugeza muri kano kanya amaze gutsinda ibitsindo byinshi gusumba abandi ni Lautaro Martinez wa Inter do Milan, amaze gutsinda ibitsindo bigera kuri 14, akurigwa na Nico Paz wa Como afise ibitsindo 9, nayo Christian Pulisic wa AC Milan afise ibitsindo bigera ku 8 akabinganya na Rafael Leao. Mu gihe kugeza muri kano kanya amaze gutanga imipira myinshi yavuye mu bitsindo nuko Federico Di Marco wa Inter do Milan afise imipira yavuye mu bitsindo igera kuri 13 cyangwa se assist 13, agakurirwa n'uwitwa Rodriguez wa Como afise imipira 6, ndetse n'uwitwa Nico Paz nawe nyene afise imipira igera kuri 6, kongeramo umusore azwiza rya Caraballo nawe nyene afise imipira igera kuri 6 n'uwa Como. Birumvikana ko Como mu gisata cyo gutanga imipira yavuye mu bitsindo bahagaze neza kugeza muri kano kanya. Ni Germany Bundesliga shampiyona nkuru y'igihugu c'Ubudagi ku munsi wa 24 baraza ko batangura kuri no mugoroba gihe c'isaha 3:30 FC Augsburg yaza kuri ko yakira Korne, mu gihe ku munsi w'ejo hari inkino zigera kuri 5 isaha y'10:30 ku mugoroba Hoffenheim izaba yakiriye ekipe yitwa St Pauli, ekipe yitwa Borussia Mönchengladbach kuri iyo saha nyene ya saa 10:30 yakire Union Berlin. Werder Bremen iyo saha nyene ya saa 10:30 yakire Heidenheim, mu gihe Bayer Leverkusen isaa 10:30 nyene bazaba ko bakira Mayence ubusa 5. Icitwa Ro Classicer canke nka Classico yo mu gihugu c'Ubudagi kuri Signal Iduna Park Borussia Dortmund isaha 1:30 ku munsi w'ejo bazaba bakiriye Bayern Munich. Mu gihe ku munsi w'Imana barabandanya n'umunsi wa 24 Stuttgart saa 10:30 yakire Wolfsburg, mu gihe Eintracht Frankfurt saa 12 z'umugoroba wa 30 bakire Fribourg, mu gihe Hamburg SV izoza kurangiza umunsi wa 24 isaha 2:30 bakire RB Leipzig. Ekipe ko zisumbana muri kano kanya nta kirahinduka. Bayern Munich 60 mu mwanya wa mbere, Borussia Dortmund mu mwanya wa kabiri 52, Hoffenheim mu mwanya wa gatatu 46 igakurikirwa na Stuttgart mu mwanya wa kane ifise amanota 43. Zitatu za nyuma ekipe yitwa FC St Pauli mu mwanya wa 16 20. Werder Bremen mu mwanya wa 17 mu gihe Heidenheim ifise amanota agera ku 18. Mu mwanya wa nyuma wa 18 abasatirizi ba Bayern Munich barayoboye cyane Harry Edward Kane afise ibitsinda 28. Mu nkino 23 Denis Undave wa Stuttgart afise ibitsindo 13 mu match 19. Luis Diaz Fernando Marranda no wa Bayern Munich afise ibitsindo 13 mu match 22. Uko basumbanya gutanga imipira yavuye mu bitsindo no muri Bayern Munich ikomeza kwigaragaza. Umugabo witwa Michael Olize afise imipira yavuye ibitsindo gera ku 16. Julian Rierson umusore wa Borussia Dortmund asanzwe akina ku nimero 0 afise imipira yavuye ibitsindo gera ku 11, mu gihe Luis Diaz nawe afise 10 no wa Bayern Munich. Yes, birumvikana ko turangiriza hariya muri Ligue 1 McDonald's cyangwa se Ligue McDonald's mu gihugu cy'Ubufaransa, aho indwi ya 24 itangura no munsi igihe cy'isaha 3:45 Racing Club de Strasbourg baraza kwakira Racing Club de Lens, mu gihe ku munsi w'ejo isaha 12 Stade Rennais izokwakira Toulouse, saa 2 z'ijoro Monaco bakire Angers, mu gihe saa 4 igera kuri 5 Le Havre bazoba bariko barakira Paris Saint-Germain. Ku munsi w'Imana birumvikana ko mu Bufaransa ukwezi kuzotangura isaa 10 Paris FC yakira Nice, mu gihe isaa 12:15 Lille bazoba bariko barakira Nantes, isaa 12:15 Metz bazokwakira Stade Brestois, kuri yo saa nyene Lorient bakire Auxerre, nayo saa 3:45 birumvikana ko rukino rudasanzwe mu gihugu cy'Ubufaransa Olympique de Marseille bazoba bariko barakira ekipe ya Olympique Lyon. Kugeza muri kano kanya nyuma y'indwi 23 zimaze gukinwa Paris Saint-Germain ya mbere n'amanota 58, Racing Club de Lens ya kabiri n'amanota 52 igakurikirwa na Olympique Lyon ya gatatu n'amanota 45, nayo Olympique de Marseille iri mu kanca n'amanota agera kuri 20. Mu gitatu ya nyuma birumvikana ko ni Auxerre ya 16 n'amanota 17,
yanganya na Nantes ya 17 nayo nyene ifise 17 mu gihe umugwi wa nyuma ari wa 18 ni Metz n'amanota agera ku 13 ngeza muri kano kanya Mason Greenwood arayoboye abasatirizi wa Olympique de Marseille amaze gutsinda ibitsindo 14 nayo Panicheri wa Strasbourg no wa kabiri n'ibitsindo 13 umusore azwi izina rya Lopol ndetse no musore asanzwe akinira equipe ya Stade Rennais afite ibitsindo 12 birumvikana ko nyuma yo wari witwa Surit wa Olympique Lyon afite ibitsindo 10 abinganya no witwa Saïd wa Racing Club de Lens kugeza muri kano kanya azwi ku izina rya Vitinha Machado Ferreira amaze gutanga asitse zigera ku ndwara amaze gutanga imipira myinshi yavuye mu bitsindo ayinganya na Ajorke wa Stade Brestois nayo amaze gutanga nayo witwa Afonso Moreira wa equipe ya Olympique Lyonnais ndetse no witwa Thomason wa Racing Club de Lens kongeramo na Udol Mathias nawe nyina afise imipira igera kuri 6 nuko bizoba byifashe ku bibuga maigano atanakomeye ku mugano wa Buraya.